Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kuroranirwa mu byanyu no mu banyaho muherereye n'ivyo ndabipfurije jewe jambo Imana irambona nkunze kubona namwe muri kino kiganiro dusangira ijambo ry'Imana ryo mu gatondo umuntu ngo arimedite ko agiyumvire ko agirirwane kandi rimugirire kimaze. None rero mfise amajambo ngomba ko dusangira muri uno mwanya atari mwanya muremure, dusoma amajambo abonekana mu cete mwibaruwa mwikete bivanye n'ivyo bamwe n'abandi bavuga. Paulo yandikiye rero abaroma canke ishengero ry'Iroma ni igice c'8 dusoma umurongo w'14 wonyene uvuga ngo indanze y'amajambo ivuga ngo ibyo kuba abana b'Imana. Uyu murongo navuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana yacu nihimbazwe bene data. Murumva ko ano majambo yumvikana kandi atahuritse, niyo ngomba ko dusangira, niyo ngomba kubatekerera, niyo ngomba nanje kumedita ko kwiyumvira ko kugira ngo ndayirabishe ko ndabe koko yuko hari ico Imana ivugana nanje bicimana no majambo. Ngaha rero Paulo ariko aravuga ibyo kuba abana b'Imana uko bimeze uko bigenda ngene umuntu ahinduka umwana w'Imana. Hanyuma ngaha tubona yemeza neza yuko umuntu aba umwana w'Imana igihe arongorwa na mpwemu w'Imana. Ariko bica vyumvikana yuko iyo umuntu atarongorwa na mpwemu w'Imana uwo ntaba ari umwana w'Imana. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi. Rero burya bigomba kuvuga iki? Umuntu iyo atararonka mpwemu yera, ni kuvuga iyo atarihana ngo abo mukizwa abo mu Kristo abo wemera Yesu Kristo abone guhabwa mpwemu yera, uyu muntu ntaba arongorwa na mpwemu yera, ntaba aganzwa na mpwemu yera. Umuntu rero yo kwimva ati mbega none uwutarongorwa na mpwemu yera canke uwutaganzwa na mpwemu yera nawe abaganzwa niki? Umuntu naturellement ingene avuka ameze ingene aremwa avukana novuga ngo uko ameze akura mu miryango byari tuvuga ngo akarondaronda ibyo akura muri basi na basekuru na banyinabo. Umwana murazi yuko atora kuri kagatora se kuri kinata agatora nyina wiwe, ugasanga nyene ibintu nyene nk'ibyo. Nk'ubu nka jewe ndafise ibyo natoye kuri papa insa nawe, kandi ari n'ibyo natoye mama turavye usanga nsa na mama, kuko urumva nyene umuntu avyagwa n'abantu babiri kandi abo bantu bose umwe wese afise ibyo akontribue wamwe byatereramo kugira ngo uwo mwana avuka ameze uko canke kuriye. Hanyuma rero ngomba kuvuga yuko iyo umuntu atararonka mpwemu yera abarongorwa na kameremere k'umubiri. Kameremere y'umubiri nayo mu mvugo ya Bibiliya bakunda kuvuga ngo ni wa muntu wa kera, le vieil homme. Iyo canke twovuga ngo nature pécheresse ni ingene umuntu avukana novuga ngo kameremere. Iyo kamere novuga ngo ni kameremere y'icaha, kameremere nyene novuga ngo itarimwo kubaha Imana, kuko murumva nyene aho nta bumana buba bwagiyemo, nta transformation, umuntu ntaba yahindutse. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi. Ngomba kuvuga yuko rero muri iki gihe rero iyo bimeze gutya umuntu aba ameze nk'imashini ordinateur canke kumbure aya matelefone akomakomeye ama Android canke ama tablette. Izi ni appareil umuntu ashobora gushiramwo logiciel canke application agakuramwo iki agashiramwo ikindi. Imana yacu nihimbazwe. Rero iyo umuntu ahavuye akakira Yesu Kristo ngo amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, ka kameremere ka gatima novuga ngo kubunyavyaha ko gukora ivyaha, novuga ngo umuntu araheza novuga ngo akamera nkaho kajya gatima kishwe canke se kondeshejwe, novuga ngo katwe inkomezi, katwe ijambo, agatima ariko ngo kameremere muntu ugasanga novuga ngo irakuwe ku ngoma
mu ubutware yari ifise ku muntu, icubahiro yari ifise ku muntu, icicaro yari ifise mu muntu, novuga ngo iramera nkaho iba icatswe, iba inyazwe ububasha yari ifise ku muntu. Iyo kameremere muntu, iyo kameremere novuga ngo y'ivyaha, iyo kameremere y'umubiri, novuga ngo itarimo ukubaha Imana, kuko ntiyubaha Imana. Kameremere y'umubiri, Imana yacu ntidutabara, ni kameremere umuntu avuga, novuga ngo yicaha. Abandi imbere mu myizerere rimwe bavuga ngo icaha c'inyanduruko, umuntu wese avukana icaha kubera ko dukomoka ku bavyeyi bacumuye, bakoze ibyaha, bamenje imbere y'Imana. Imana yacu ntidutabare. Hanyuma rero iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu yakiriye Yesu ngo amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, akemera akihana ibyaha byose ashobora kwibuka uwo mwanya, hanyuma akizera ko Yesu Kristo yapfuye akazuka kubw'ibyaha by'abari mu isi, hanyuma akemera kwakira agakiza, akemera kwakira ugucungurwa turonkera muri Kristo Yesu, uyu muntu haca haza novuga ngo iyindi logiciel rero, iyindi application ariyo mpwemu yera. Haca haza novuga ngo iyindi programme irimwo ubumana cette fois-ci, kugira ngo ibe ariyo yiganza, ibe ari yiganza uyu muntu, ibe ariyo imurongora, ibe ariyo imuyobora. Iyo programme rero canke iyo logiciel kumbure ngira ngo ndabivuze gutya bakoresha amamashini baca bavyumva kumbure cane gusumba abatazi iyo niyo bita umutwe kubijanye n'ibintu bya informatique. Iyo programme rero ndiko ndavuga muri buno buryo niyo mpwemu yera, kandi mpwemu yera ni ukuvuga niwe bumana muri twebwe, hanyuma niwe aca asubirira ka kameremere, ni ukuvuga niwe aca afata vola, niwe aca afata rekomande ku buzima bwacu, hanyuma rero akaba ariwe atuganza, akaba ariwe aturongora, akaba ariwe atuyobora. Iyo umuntu aronse mpwemu yera, kandi uyu mpwemu yera afise ibikorwa byinshi afasha umuntu mu bijanye no kugira ngo bikunde umuntu agororoke, yubaha Imana, yumvira Imana, amenye ico Imana imugomba ko, amenye imigabo n'imigambi y'Imana ku buzima bw'uyu muntu afise mpwemu yera. Iyo rero mpwemu yera umuntu amaze kumwakira, Imana ibasha kuba muri we, kuko aho hantu muri uyo mutima haba hariho logiciel ikorana n'Imana, haba hariho connection ikonektana n'Imana muri uno muntu. Ariko umuntu atarimo mpwemu yera, ngaho novuga ngo nta rezo aba afise, nta connection aba afise iba hagati yiwe n'Imana, imuhuza n'Imana. Nta sumaku iba ihari isumakura Imana ngo iyizane, iyizuminge, iyikogote, iyizane, iyishikane muri uno muntu. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi. Uyu muntu rero amaze kwakira mpwemu yera, acaheza akarongorwa na mpwemu yera. Iyo bishitse agakorokera mu caha, mpwemu yera aramubwira iki kintu sico, iki kintu ntiduhuza, iki kintu ni virus iza konona jewe programme, jewe logiciel, jewe application y'agakiza. Mpwemu yera y'ubumana ntuma habaho presence y'Imana muri wewe. Rero uyu muntu mpwemu yera araheza akamubwira, akamurongora. Igihe cyose rero wa muntu wa kera ya kameremere igombye gusubira kuvyuka, igihe cyose ya faiblesse ya kameremere k'umubiri ifatanye n'ivyaha, kuko yoyo kameremere y'umubiri isumakura ivyaha, ikwega ivyaha, ni nk'isumaku isumakura ivyaha, ifise connection ikonektana n'ivyaha no mwisi n'ibiri mwisi, aho gukonektana n'ibiri mwijoro. Mugabo kubera ko ari kameremere y'umubiri, umubiri nawo n'uwino mwisi, iyi kameremere y'umubiri kwega ivyaha. Imana yacu nidutabare. Rero mpwemu yera igihe cyose hagomba haba akantu kagomba gukwega ya kameremere y'umubiri. Nimba uyu muntu agomba kuvuga
ngo avuga ashavuye, avuga atukana, avuga amajambo y'amacakubiri, avuga amajambo mabi, nimba uyu muntu agomba guteranya, nimba uyu muntu agomba gucumura mu buryo ubu canke ubundi, nizera ko ibibi canke ibyaha ni byinshi ntaho bidondagura ngo abiheze, kandi bikubimenya si ngombwa ngo umuntu abe mwiyobokamana, kuko turazi hariho n'igitabo mpanabyaha. Buri gihugu cyose kiba gifise igitabo mpanabyaha kivugwamo ngo umuntu akoze iki abagize nabi, abarenze itegeko. Ibyo byose ni umuntu mbe kugira ngo bishire abantu ku murongo. Rero iyo umuntu amaze kuronka mpwemu yera, aramurongora ugutandukanye nuko ya kameremere y'umubiri yahora imurongora, kuko kameremere y'umubiri yose nuvuga ngo yaramurongora, ahubwo yaramwosha, yaramusuka, ikamushuhurira mu byaha. Ariko iyo umuntu amaze kuronka mpwemu yera, amurongora, mpwemu yera arongorera umuntu mu byo Imana igomba, si mu byo Imana igomba gusa, ahubwo ni mu bintu byiza bishobora gutuma mbere anabana neza n'abantu, kuko ufise mpwemu yera ntibikunda ko yobikina ni muri sosiyete ngo ananiranwe n'abantu. Niwabona umuntu yananiranywe n'abantu muri sosiyete, muri quartier, mu muryango, umugabo n'umugore, umenye ngo ikintu gihambaye ca mbere kibanza kuneshwa, kibanza kubura, kibanza kuvaho ni mpwemu yera muri aba bantu. Nayo ubundi ufise mpwemu yera amurongorera mu nzira y'agakiza. Aha rero Pawulo dusozera avuze ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose, abo nibo bana b'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Niho rero nagomba gushika kandi ngomba guca nsozerera kubera ya iminota yacu ngiyiragiye. Nariko kumbure ndatubera muri ibi rwego kumbure ngira ngo bishobotse mu byumve nkuko ngomba kuvyumva, kandi nkuko namwe mugono nagomba ko muvyumva. Abarongorwa na mpwemu yera. Rero umuntu atarongorwa na mpwemu yera, hariho ibimuboneka ko amajambo mabi, ingeso mbi, urwanko, amacakubiri, guterana ingoma hariya kw'irobine, ugasanga umuntu yuzuye akarenganyo, yuzuye inzigo, yuzuye urwanko, yuzuye n'ibindi bibi byose bibaho, ubusuma, ububeshi, niwo musiga ahantu hari agatelefone kawe usanga gatwaye. Ibyo byose n'ibintu biranga kameremere y'umubiri. Ariko mugabo mpwemu yera ashira umuntu ku murongo, kandi abafise mpwemu yera bose automatikuma baba baronse ubwenegihugu bw'Imana, baba bafise ubumana muri bo. Imana yacu nihimbazwe. Uragomba kuba umwana w'Imana, rondera gukizwa, rondera agakiza, ni wizere Yesu Kristo ko ari we mwami n'umukiza mu bugingo bwawe, wihana ibyaha, usenge cyane, mpwemu yera be muri wewe. Ni waba inzu ya mpwemu yera, uzoba ubaye umwana w'Imana. Ariko mugabo nibitagenda gutyo, udafise mpwemu yera, nturi umwana w'Imana, kuko uri umwana wa kameremere k'umubiri, uganzwa na kameremere k'umubiri. Niyo mpamvu usanga wewe ukuntu umeze mu bantu, mu bintu, mu micungararo, usanga wewe hari ikibazo kidasanzwe ufise, kigaragaza neza ubupagani buri muri wewe, kigaragaza kameremere y'umubiri iri muri wewe. Nano majambo rero simavenja muri birebire kubera iminota ndabona iri kiragenda. Tugarukirize ngaha. Mbega none wumva ufise mpwemu yera, abarongorwa na mpwemu yera, abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kandi ingeso za mpwemu yera cyangwa ingeso zituruka kuri mpwemu yera cyangwa ingeso zigaragara ku bantu bafite mpwemu yera ni ingeso nziza. Sinzi rero ko uyu mwanya turiko turavuga wumva nawe uri mu mugwi cyangwa se mu mugabane w'abantu barongorwa na mpwemu yera, canke yuko ukiganzwa na kameremere y'umubiri. Iyo uvuze, iyo wiyumviriye, iyo ugize ivyipfuzo, ibyo byose usanga ari ibintu bikwega ibyaha, bikwega ibyo mw'isi, ntusanga ari ibintu bikwegeza hafi y'Imana. Ariko byari byiza cyane ko nawe urongorwa na mpwemu yera w'Imana, kuko abarongorwa na mpwemu yera bose
baba bafise ubumana muri bo, baba ari abana b'Imana, Imana yishimira. Nane majambo rero nari mfise, vyoba ari vyiza cane hamwe woharanira kurongorwa na mpwemu yera, ugasenga cane ukinginga Imana kugira ngo Imana igushoboze kuva mu vyaha, kubiheba, kuvyihanira, kubireka, hanyuma mpwemu yera akaronka haba muri wewe, kubera iyo ivyaha biri mu muntu, mpwemu yera ntibikunda yuko abana n'ivyaha biri mu mutima w'umuntu. Imana yacu ntidutabara. None nayo majambo woba uri umuhombe hamwe woshishikara kubaho udafise mpwemu yera, naho woba uri mwiyobokamana, naho woba kumbura ukora ibikorwa bitandukanye vy'Imana, ariko udafise mpwemu yera, nibwo buhombe bwa mbere woba ufise mu bikorwa vy'iyobokamana uriko urakora. Hamwe woba uriko urabikora mugabo mpwemu yera atakubwira, atavugana nawe iyo ugomba gukorokera mu caha, Imana yacu ntidutabara. Dusenga Imana, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwami Yesu tugushimiye cane kubw'ano majambo twumvise. None umuntu wese yisuzumye agasanga biracabonekana yuko ataganzwa na mpwemu yera, atarongorwa na mpwemu yera, akaba asanzwe ahubwo arongorwa na kameremere y'umubiri, uyu muntu n'umugwiza kw'imbabazi, nk'uko yihanye, nk'uko yejeje, nk'uko yemeye ko hariho amakosa, hariho amafuti no gufutana bimuboneka ku muntu wese, bihuye n'uko yihanye umwezi umutunganye. Ibisigaye utumushoboza gushishikara kurongorwa na mpwemu yera no kuguma muri ino migenderanire myiza ituma yitwa umwana w'Imana. Urakoze ivyo ugomba vyose bishishikare kubona n'abandi bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no kubisabye tuvyizeye. Amen.